yacu twishimira ikwiye amashimwe. Tugihagaze dusome cete kigira kabiri Pawulo yandikiye abikorinto, turasoma mu gice cya 5 dusome 2:14 na 15, duhere ku 13, dushikane ku 15. Igice cya 5 umurongo wa 13. Namba dusaze iby'Imana, namba dufise ubwenge ni mwebwe dukorera, kuko urukundo rwa Kristo rutugobera, kandi icyo tuzi tudakekeranya nuko umwe yapfiriye bose, nuko rero bose barapfuye, kandi cyatumye apfira bose kwari kugira ngo abariho babeho batacinezereza, ariko babeho banezereza uwabapfiriye akabazukira. Abaroma 14 umurongo w'indwi n'uw'umunani. Kuko ata muntu muri mwebwe ariho kubwiwe canke apfa kubwiwe, namba turiho kuba umwami, kandi namba dupfira kuba ab'umwami. Nuko namba turiho canke namba dupfa turaba umwami. Imana ibahezagire, muruhukire mu mwami. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Iri jambo ngomba tuganire narironse ku munsi wa 3. Ndarironse ku wa 3, ndashima Imana, ndanezerwa ko Imana imbwiye iki ngomba ko inyuma yo gushima Imana ko Imana yadukunze urukundo rutagira akagero. Ndanezerwa, ndavuga ntibi bintu nzobibwira na bene data bamenye iki Imana ibagomba ko kwitadukunze kugira ngo turye tunywe gusa, ariko hari iki tugomba ko. Hanyuma kuva ku wa 3 abo twavuganye twirigwana ngaha ku migoroba ku murango, twari twavuganye yuko twese tuzovuga ku bintu bya Pasika. Iki nico vy'ukuri Imana itugomba, kiki ngomba ndababwira nukugira ngo rero ube maso uvyumvirize. Abari bahari ku wa 5 mu gatondo, namwe bizoba bibaje ko ubugira kabiri mugabe. Nukuvuga ngo turiho kugira ngo nitwinezereze, ariko tunezereze uwadupfiriye akatuzukira. Haleluya. Turiho kugira ngo nitwinezereze, ariko tunezereze uwadupfiriye akatuzukira. Ico abari cyuza gutahana. Tumaze iminsi n'ivy'ukuri, iyi minsi turimwo turiko turibuka urukundo rwa Kristo, urukundo Imana Data wa twese yadukunze, irugaragarisha kuduha umwana wayo w'ikinege ngo adupfire, kandi akadupfira turi abanyabyaha. Yadupfiriye turi abanyabyaha. Mu Baroma 5 umurongo w'8 niko havuga, haravuga ngo ariko Imana yatweretse urukundo rwayo idukunda, kuko yaturungikiye Kristo ngo adupfire tukiri abanyabyaha. Usomye ku murongo wa 6 haruguru yaho gato haravuga ngo tugifise intege nke, mu gihe gikwiye kigeze Kristo yapfiriye abatubaha Imana. Haleluya. Rero turi mu bihe byo kwibuka urukundo Imana yadukunze. Imana jeho noneho gwigwije, mbonye yarankunze noneho birushirije, mbonye yarampaye kuvuga hariho abatavuga, kandi nabo ntiyabanse. Numva nukuri binkoze ku mutima, abantu batavuga bakaririmbira Imana, abantu batumva bagatazira Imana. Imana idushoboze gukoresha akakanwa twebwe tuvuga. Imana idushoboze n'aya matwi akore neza, uko twebwe twaragira ubuntu arumva. Imana yaradukunze rero urukundo rutagira akagero. Ni misi yo kuvyibukanya, ni misi yo kubibamwo, ni misi y'uko urwo rukundo ugwibuka ukanezerwa, ugwibuka nawe ukongera kumukunda, ugwibuka ukongera kumushimira ko yagukoreye ikintu kitagira akagero, kidasanzwe. Abaririmbyi baririmbye ngo naho abavyeyi badukunda ntibemeye kudupfira, baca baravuga ngo rero bene data tugume mu mwami, niwe yadukunze abandi batadukunze.
niwe yadukunze birengeye uko abandi badukunda, rero tumugumemwo. Haleluya. Abavyeyi baradukunda ariko ntibemeye kudupfira, niko abaririmbyi baririmbye. Rero ugo rukundo yadukunze, navuze ngo yarugaragaje mu kuduha umwana wayo w'ikinege. None nawe wibaze, none nanje ko ndamukunda no bigaragaza gute? Kuko birasaba yuko natwebwe tugaragaza ko tumukunda. Wo bigaragaza ni wiyumvire nawe muri kino gihe no garagaza gute? None nanje urukundo Imana yankunze no gwerekana gute? Ni gute no kwereka Imana yuko yankunze? Ni gute no yishimira? Ni iki nokora kugira ngo ndayereke ko nayikunze? Kuko sinzi watubwiye kuwa kangahe, kuwa gatatu aratubwira ngo ko Imana yagaragaje urukundo rwayo idukunda mu gutanga umwana wayo w'ikinege, ngo bikwiye yuko urukundo dukundana rutaguma mu majambo, yabikuye mu majambo abishira mu bikogwa. None natwe urukundo tumukunda turukure mu majambo turushire mu bikogwa, kandi n'urukundo dukunda bene data turukure mu majambo turushire mu bikogwa, nk'uko Imana nayo ariko yabigenjeje. Haleluya, haleluya. Rero mu yandi majambo turi mu buntu bw'Imana, urukundo turimwo n'ubuntu twagiriwe, no twakunzwe ku buntu. Murabizi neza ko atamafaranga twatanze, murabizi neza yuko twari abanyavyaha. Erega gupfira umugororotsi byo biragendeka, gupfira umuntu yakugiriye neza biwome ngo biragendeka, ariko nta nivyo twoshobora. Ariko twebwe yadupfiriye tukira naho ubuntu buhagaze, naho ubuntu bw'Imana buhagaze. Paulo aravyibutsa abanyefeso mu gice cya 2 umurongo w'8 n'uw'icenda, aravuga ngo ubuntu nibwo bwadukijije kubwo kwizera. Abizeye umwami Yesu, abavyizeye nibo bazi neza ko ubuntu aribwo bwadukijije. Ubuntu nibwo bwatukijije kubwo kwizera, navyo nyene ntivyavuye kuri twebwe, ni ngabire y'Imana. No kugira ngo dutere intambuko umuntu avuge ngo mwami Yesu ndakwizeye ngo umbere umwami n'umukiza, navyo nyene ntivyavuye mu nguvu zacu, navyo nyene ntivyavuye ku kugomba kwacu. Ni Imana yaje ikorera mu mitima yacu. Umunsi umwe wumvira guhagurukije, nanje umunsi umwe numvira ampagurukije. Narababwiye jewe ko yansanze ndi mu ruho numva ndushe ndemerewe. Imana ikindemamwo inyota, indemamwo inyota yo kumva nshaka Imana, numva nshatse kuja aho bavuga Imana, numva nshatse kuja aho baririmba indirimbo z'Imana. Jewe uko niko yakoreye muri jewe. Hanyuma umunsi umwe ndahaguruka ndagenda aho bavuga Imana, ndahaguruka ndagenda aho baririmba indirimbo z'Imana. Maze kugenda kubera Imana yari yamaze gukorera muri jewe, maze kugenda indirimbo zikora ku mutima wanje. Kubera umutima wari dispose, Imana yari yamaze nyene kuwugira uri dispose nyene, uwemeye uwiteguye kwakira. Hanyuma ijambo rinkora ku mutima, hanyuma ndizera ndakizwa, ndizera ndihana. Haleluya, haleluya. Ubuntu nibwo bwatukijije kubwo kwizera, navyo nyene nivyavuye kuri twebwe, ariko n'ingabire y'Imana. Umurongo w'icenda ucuvuga ngo nivyavuye kubikogwa kugira ngo ntihagire uwishira hejuru, kugira ngo ntihagire uwishemagiza. Nivyavuye no kubikogwa twakoze haba namba, ariko n'ubuntu Imana yatugiriye. Tangura wiyumvire, erega n'ubuntu koko ni wiyumvire ukuntu mu muryango Imana yaje ikakudokora ikagukuramo. Uravyibaza? Hari n'abantu ngaha ari umuntu umwe rudende ubu, kandi mu miryango mbere usanga hatangura umwe. Jewe nanje natanguye ndi umwe, ariko narakurikiwe. Haleluya. Abo tuvukana barankurikiye. Nawe ushobora kuba watanguye uri umwe, n'uyu munsi ushobora kuba uri umwe, ariko uzokurikirwa kuko Imana yaraje gukora, yakoreye muri wewe. Ni wigungana ivyo yagukoreye, ubabwire ko umukiza wawe na wari uwabo, kandi biteko ubasengere uko nawe urafise kumbure abandi bagusengeye. Haleluya, haleluya. Rero umenye neza ubwo buntu wagiriwe ni wabugiriwe kugira ngo biheruko,
ntiwabugiriwe kugira ngo urye unywe gusa, tuze ngaho dutambe tunezerwe gusa. Burya ntitwakijijwe kugira dutambe tunezerwe gusa, turirimbe tunezerwe gusa. Oyaye, uriho kugira ngo unezereze uwagupfiriye akakuzukira. Haleluya. Uriho kugira ngo umunezereze, uvyitwararike. Mu majambo twasomye aha muri gicete gira kabiri cyandikiwe abikorino, usomye haruguru gato ugasoma ku murongo w'9 no w'10, haravuga ngo kandi nico gituma tugira umwete wo kumunezereza. Uyu yari Pawulo ariko arahanura abikorino, nawe yivugana bagenzi biwe bari kumwe mu kugira umwete wo kuvuga ubutumwa bwiza. Kandi nico gituma tugira umwete wo kumunezereza iyo turi wacu mu mubiri cyangwa iyo tugerereye kure y'umubiri. Umurongo w'10, kuko twese tutazobura kugaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiranye n'ivyo yakoze akiri mu mubiri, ari vyiza ari bibi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Pawulo we nawe bari kumwe yariko arabwira abikorino, nico gituma turushiriza kugira umwete wo kumunezereza. Na jewe nawe tugira umwete wo kumunezereza. Yumva ngo ikimugobera kugenda kuduga imisozi agenda abwira ubutumwa bwiza abahambaye n'aboroshe. Yarumva ikimugobera, yagoberwa n'urukundo Kristo yamukunze, agahura nawe akamurondera ari umunyavyaha, ari umwicanyi, yagenda yica abantu b'Imana. Akumva urwo rukundo rero ruriko ruramugobera kugira icyo akoze, akumva urukundo ruriko ruramugobera kunezereza uwamurondeye, uwamupfiriye akamuzukira. Kandi kubera iki naco? Kubera twese ikukimenye hari umunsi ngo ivyo ubuzima twabayeho. Nshaka kukubwira ngo ubuzima bw'ubuntu bw'Imana turimwo uzobazwa ukuntu wabukoresheje, uzobazwa uko wabayeho, uzobazwa uko wanejereje Kristo. Ngo hari umunsi, niko dusomye, twese tuzogaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiranye n'ivyo yakoze, ari bibi ari vyiza. Ubuzima bw'ubuntu turimwo umenye ngo, kandi umuntu amenye ngo iki gikorwa ndiko ndakora kizocirwa, hari uzonsaba raporo. Hemwe nimuzi ko duca tugira umwete, hajya abashefu basaba raporo ni sawa. Natwebwe ubu buzima bw'ubuntu turimwo hari igihe uzotanga raporo. Hari igihe uzotanga raporo wabubayemwo gute, ko Yesu yagupfiriye ku buntu ukiri umunyavyaha, none amaze kugupfira ugahagarara muri ubwo buntu, amaze kugupfira ukagendera muri urwo rukundo, ubayeho gute? Uri kukora iki? Ngo hazocibwa imanza, ngo umuntu wese ahabwe ibikwiranye n'ivyo yakoze akiri muri ubu buntu nyene duhagazemwo, ari bibi ari vyiza. Abakoze ivyiza bazohembwa ingero nziza ikwiranye n'ivyo bakoze, abakoze ibibi nabo nyene bazohembwa ibikwiranye n'ivyo bakoze. Wewe nanje uyu munsi turiko dukora iki? Twifashe gute muri ubu buntu? Turiko turanezerwa, duhimbagwa, dutazira yuko Yesu yadupfiriye, yuko yatubambiwe, yuko yahebwe ku bwacu, yakubiswe ku bwacu, yacumiswe ku bwacu, yasuzuguwe ngo twebwe tureke gusuzugurwa, ahubwo tugira agaciro. Yambika ubusa, arakengerwa n'abana b'abantu, aravumwa amate kugira ngo twebwe tuve ku muvumo. Naco batamukoreye kubwawe nanje. Hanyuma ubu buntu uravye nako agaciro k'agakiza kacu tukabifata minenego. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Tuzotanga raporo, mbega wabayeho gute muri cya gihe cy'ubuntu?
muri bwa buntu wagirirwa wabayeho gute. Nimba iki kintu kimenye ukagitahura yuko hari igihe tuzobazwa, iyi minsi turimo uko turiko turavyifatamwo, gira umwete rero, gira umwete, gira ishaka. Mbega ni gute nonezereza Kristo? Ico nico kibazo ukwiye kwibaza. Mwami nokora iki? Mbere ukaja n'imbere yiwe ndagukorera iki kugira ngo ndakunezereze? Twabisomye neza ngo kandi icyatumye umviriza ngo icyatumye wa murongo wa 15 icyatumye apfira abantu bose kwari ukugira ngo abo bantu bace babaho batakinezereza, ari banezereza uwabapfiriye akabazukira. Haleluya, haleluya. Mwumvise icyatumye adupfira? Mwumvise icyatumye adupfira? Ngo yadupfiriye kugira ngo tumunezereze. None uriko urakora ibimunezera? Jewe ndiko ndakora ibimunezera. Nakomeje kwiyumvira iyo umuntu yagukoreye iciza kinini, kuko hariho ibyiza binini, hariho ibyiza bibayabaye, hariho n'ibyiza novuga ngo ni bito. Mugabo byose biba bito bivanye n'uburemere bw'ubikorewe. Wewe urashobora no kubona umuntu mengo bamukoreye gito, ariko wewe kubera wari umutwaro uremereye akabona ari ikintu cyari gikomeye cyane. Nguma niyumvira rero iyo umuntu yankoreye ikintu ciza, jewe ndagendaho nkibaza none nanje gabasha nze ndamukorera iki. Mwebwe nivyama bibashikira? Nivyama bibashikira? Mbega none nanje nze ndamukorera iki? Ndavye kijya kintu yankoreye ni iki nanje no mukorera? Mbega nze ndamuha iki? Mbega nze ndamuhe iki? Amafaranga angahe yohura na kijya kintu yankoreye? Mbega nze ndamuha gatenge akahe kotebo nachake oya uruntu yankoreye ni runini. Mbega nze ndamuhe kimwe kigugwa mbega ibihumbi 50. Mbega nze ndamuhe super? Mbega nze ndamuha imodoka? Mbega nze ndamuha iki? Ukiyumvira ikintu wo mukorera kugira ngo nawe umunezereze. Ni waba utanigera uvyiyumvira, nukuri nagira ndakubwire ngo warahemutse, kuko birakwiye yuko umuntu yakugiriye neza nawe umwitura neza, sivyo? Nawe umwitura neza, ukibuka wakugiriye neza nawe ukamunezereza. Navyo kumubwira ngo nukuri ndagukunda vraiment, ndagukunda kuko warangiriye neza, ndagukunda kuko warampezagiye. Oya, urukundo turukure mu majambo turushire mu bikogwa. Haleluya. Urukundo turukure mu majambo turushire mu bikogwa. Nico Imana tugombako, kuko nayo niko yakoze, kandi ashaka ngo tumwigane ko turi abana biwe, dukore nkuko yakoze. Yaradukunze abona ntivyohereraho, abyerekanisha kuduha umwana wiwe w'ikinege umwe yarafise, abikura mu majambo abishira mu bikogwa. Natwebwe rero nimba hari uwakugiriye neza, uzuriyumvira uti mbega nokora iki? Jewe nama nibaza ati mbega no mukorera iki? Hanyuma dushitse ku Mana hoho murumva ko ari bindi bintu. Iyi Mana yadukunze gutya, iyi Mana yadukunze urukundo rungana gutya, nigiki twoyiha? Nigiki twotanga? Twokora gute? Twokwifata gute imbere yiwe? Umuntu yakugiriye neza umengo wogera imbere yiwe ugapfukama, ukamengo woryama hasi kugira umwereke ko umushimiye ko yakugiriye neza. Ariko Imana nayo ni gute yakoze bya bindi nyene bikomeye ukuraho? Twobigaragaza gute? Imana idufashe cyane. Haleluya. Paulo niwe yavuze ngo bapfume bavuga ngo ndumusazi, ariko sare kubw'Imana. Yavuga bati ndem ibishoboka byose ndabikora. Aravuga ngo naho nsaze kubw'Imana. Haleluya. Dufume dusara mu mwami kugira ngo tugire gute? Tumunezereze. Haleluya. Urafise icyo wokora kugira umunezereze?
kandi nanjye ndafise icyo nokora kugira ngo ndamunezereze. Icambere akarorero, n'akarorero hari byinshi dushobora gukora. Muri ivyo byinshi nagira ndaguha akarorero, uturorero dukeya. Icambere usomye muri mu cete cya mbere Yohana yanditse, ugasoma mu gice cya 3 umurongo wa 16, niho hari icambere twokora. Haravuga ngo iki nico kitumenyesha urukundo, nuko yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu, natwe dukwiye gutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Haleluya. Kristo Yesu ngo ko yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu. Yohana yaranditse aravuga ngo natwe dukwiye gutanga ubugingo bwacu ku bwa Kristo. Haleluya. Gutanga ubugingo bwacu ku bwa Kristo bisigura ngo dukwiye gutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Birakwiye ko twitangira natwe bene data. Hari icyo wokora, hari n'igihe usanga ari kigusaba ikiguzi kinini ya cyane. Nubwo duhagaze mu buntu, urukundo turimwe ari ubw'ubuntu, hari ikiguzi dutegerezwa gutanga kugira ngo twerekane yuko natwe dutahura urukundo yadukunze aho rugera. Dutegerezwa gutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Usomye umurongo wa 17 haravuga ngo ariko ufise ibintu byo mwisi akabona uwundi mwene data akenye, akazitira imbabazi ziwe kuri uwo, mbega gukunda Imana koguma muri we gute? Iki ni cyambere twokora, kwitanga ku bwa bene data, gutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data, mbere tugatanga n'ivyo dufise ku bwa bene data kugira ngo nabo bamererwe neza. Yohana aratanga akarorero yuko mwene data afise icyo atunze adakwiye kuzibira imbabazi kuri mwene data wundi akenye, ngo muri ico gihe ugukunda bene data ngo ni kuzoba kuri muri twebwe. Ni wazibira imbabazi kuri mwene data ngo kumukunda ntibizoba biri muri wewe. Birasaba yuko mu kugaragaza kwitangira bene data tubishira mu bikogwa, mu kubaha ku byo dufise. Tubonye mwene data kenye tukamuhako kugira ngo tugaragaze gwa rukundo, nibigume mu majambo ariko tubishire mu bikogwa. Niko karorero rero Yohana yatanze yuko dukwiye gutanga tugafasha bene data, tukabitangira. Urashobora no kumuha icyo wari ufise arico wari usigaranye, ukakimugabira, ukakimuhebera kugira ngo mwene data ugaragaze yuko umukunda kandi umwihebeye. Umurongo wa 18 uravuga ngo bana bato nidukundane ku majambo canke ku rurimi, ariko dukundane mu byo dukorera, mu byo tubakorera, mu byo dukoreranira, mu byo dukorera bene data mukuri, mu rukundo no mukuri. Haleluya. Ni rwa rukundo biragarutse, nidukundane ku majambo gusa ariko dukundanire no mu byo dukora. Tuzoba turiko turagaragaza yuko dukundana, ariko kandi tuzoba turiko turanagaragaza umunezero kuri Kristo. Kristo aranezerwa iyo abonye bene data bakundanye. Nico cyagezwe yasigiye n'abigishwa biwe, arababwira ngo nimukundane, nimukundane nkuko data yabakunze, nkuko nanje yankunze, yabakunze akantanga kugira ngo ndabigure namwe mukundane. Haleluya. Ngo kandi nimwakundana abantu bose bazomenya ko murabigishwa banje. Urukundo rutuma Kristo anezerwa iyo dukundana hagati yacu. Ariko iyo abona twankana, atawuramutsa mugenzi we, atawusangira ibijumbu na mugenzi we, atawusabikanya na mugenzi we, biramubabaza Kristo.
kimwe rero mu bizonezereza Kristo nuko hagati yacu hoba urukundo, tugakundana nk'abavukana, tugakundana nk'abasangiye data umwe, tugakundana nk'abasangiye umuvukanyi umwe ari we Kristo. Burya Kristo n'umuvukanyi wacu uko natwe turaba data, turabana b'Imana. Haleluya, haleluya. Ikigira kabiri nico dusomaho nyene imbere gato mu gice cya 4 umurongo w'indwi n'umurongo wa 12 gushika ku murongo wa 12. Icete cya mbere cya Yohana igice cya 4 umurongo w'indwi gushika ku murongo wa 12. Abo nkunda dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese akundana yavyawe n'Imana kandi azimana. Udakundana ntazimana kuko Imana ari urukundo. Naha rero barashimangiye nitwakundana bizomunezereza, bizomunezereza kuko azoca abona yuko tumuzi. Bizonezereza Imana, azobona ngo babantu banje baranzi. Ngo udakundana ntazimana, ariko ukundana yavyawe n'Imana kuko Imana n'urukundo. Haleluya. Naha no kubishimangira nitwakundana bizonezereza Imana. Umurongo w'icenda, iki nico cyaseruye urukundo rw'Imana biragarutse muri twebwe. Nuko Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo aheshwe ubugingo, kugira ngo duheshwe ubugingo nawe. Umurongo w'icumi, iki nico kirimwo urukundo, suko twebwe twakunze Imana, ariko nuko ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ivyaha vyacu. Aha rero ku 11 na 12 niho nshaka cyane. Abo nkunda ko Imana yadukunze ityo, natwe dukwiye gukundana. Na wigeze kubona Imana dukundanye, Imana iguma muri twebwe no kuyikunda kuba guhinguwe muri yo. Haleluya. Turacari muri kwa gukundana. Dusomye mu Kuvayo igice cya 23, ico n'ikindi kizokwerekana urukundo rwacu, urukundo dukunda Imana mu gukora ibikorwa bimunezereza. Kuvayo 23 umurongo wa 15 haravuga ngo muzogira iminsi mikuru. Ikindi nitwagikora kizonezera Kristo. Muzogira iminsi mikuru y'imitsima itambiwe nkuko nababariye mumara iminsi indwi murya imitsima itambiye mu gihe cyashinzwe cyo mu kwezi kwa Abibu, kuko ariko mwaviriyemwo muri Egiputa. Ntihazogire uwurenguka iminwe misa imbere yanje. Gutangira Imana ni kimwe mu bintu bimunezereza Kristo. Yarabidusavye muri iyi minsi mikuru ya Pasika, yarabisavye. Yari yasavye ngo ntihaze hagire umuntu n'umwe arenguka imbere y'Imana iminwe misa. Kandi n'uyu munsi birakwiriye yuko tutarenguka Imana muri iyi minsi mikuru ya Pasika, iminsi mikuru biti yo kujya imitsima itambiwe. Birakwiye yuko tutarenguka imbere y'Imana iminwe misa. Aha rero nshaka guca ko n'akarongo ku munsi w'Imana azoba ari Pasika, n'umunsi wacu wo kuza gutanga ibimazi. Nihaze hagira umuntu arenguka imbere y'Imana iminwe misa. Niko yari yarabageze, kuko yari yarababwiye ngo n'umukene arondere intunguru. Nukuvuga ngo akantu nyene kazimbutse kanyuma apfuma arondera intunguru. Bisigura ngo uko umuntu wese angana nihaze hagera umuntu aseruka imbere y'Imana iminwe misa. Birakwiriye ko tuzana ikimazi cyo gukenguruka. Ibi biri mu bintu binezera Uhoraho, kutaza imbere yiwe iminwe misa. Hari irindi tegeko yatugeze dusoma muri Maraki igice cya 3 umurongo w'10, gutanga ikigira 10 n'amashikanwa navyo nyene biri mu bimunezereza.
ikintu cyose noneho yadutegetse gukora tugikoze bizomunezera. Andiko ndatoramwo bimwe bimwe kuko hari byinshi yatugeze gutanga ikigira 10. Muntu ntagitanga nuri kuranezereza Kristo. Muntu udatanga amashikanwa asanzwe cyangwa amashikanwa yishimwe nuri kuranezereza Kristo. Kugira ngo umunezereze shitsa ibyo yagusabye. Yaratwinginze ngo ni mubingeragereshe, mungeragereshe ibigira 10 byanyu, mungeragereshe amashikanwa yanyu, murabe ko ntabacuncuburira umugisha. Nitwabikora tuzoba turiko turamunezereza. Haleluya, haleluya, haleluya. Abatanga ibigira 10 muriko muranezereza Kristo. Igihe cyose ubitanze uzumenye ngo uzoba uri kuranezereza Kristo. Ariko abadatanga baba bariko baramubabaza, baba bariko baramutoneka, baba bariko baramusubiza ku musaraba. Kuwa Mungu wa Pasika twibuka urupfu rw'umwami wacu no kuzuka kwiwe, ukaza iminwe misa. Hari umugore dusoma muri Yohana igice cya 12 uhereye ku murongo wa mbere ukamanuka ku murongo w'8. Hari umugore batubwira yitwa Mariya. Usomye izi nkuru muri Mariko no muri Matayo, naho nyene bavuga umugore ntibavuga uwo ari we. Ariko usomye muri Luka bavuga we yanditse avuga ngo umugore w'umunyabyaha. Niwo uwatubwiye ubutumwa bwiza kuwa 5 niho yadusomeye. Jewe nanjye nari nateguye ko nzobasomera muri Yohana 12 umurongo wa mbere gumanuka hepfo. Nitwirirwa turahasoma. Haravuga inkuru ya Yesu agiye kwa Lazaro. Yagiye kwa Lazaro uwo yari yarazuye mu bapfuye. Hanyuma agezeyo n'abandi baraza bari bahari. Hanyuma rero Marita nkuko asanzwe ariko kazi kiwe ngo ajya guhereza agaburira abashitsi abazimana. Ngo ariko Mariya ngo acaragenda azana icupa ry'amavuta, ngo amavuta y'igiciro kinini cyane. Mbega mwibaza ko Mariya yabikoreshejwe n'iki? Yarabonye Yesu agarutse kwa Lazaro yazuye mu bapfuye, aravuga ngo mbega uyu mugabo Yesu no muhiki yanzuriye musaza wanje akamukura mu rupfu amazi imisi ne mumva. Mbega no muhiki no museruka imbere ntwayiki? Mariya carasimba azana parfe imota neza cyane ngo yagati kitwa narada, ngo ni parfe izimbye cyane hariya muri Israel. Hanyuma acarazana araca bugufi aja ku birenge vyiwe, asuka ya parfe ku birenge vyiwe. Usomye hariya muri Luka ho havuga ujya mugore w'umunyabyaha ngo yagiye ku birenge vyiwe, yunama ku birenge vyiwe, aririra ku birenge vyiwe ngo amuhanaguze umushatsi w'abamama n'ukuntu muzirikana ari uw'agaciro, n'ukuntu muzirikana tuwukunda. Aca afata ya mishatsi yiwe ngo amuhanaguza ku birenge. Umwe yari yamye agenda n'amaguru na za sandale, bisigura ko hariho ivumbi ku maguru yiwe, hari ku ivumbi. Ariko ivyo ntiyabiravye, aririra ku birenge amuhanaguza umushatsi. Hanyuma si ivyo gusa, ngo yarayajazanye na kaga kebano k'amavuta ngo aca yamusuka ku birenge. Hanyuma ngo abigishwa bari bahari, naho kwa Lazaro bari baje abigishwa ngo n'abandi bari baje gusengerera, ngo baje no kurabiramwo Lazaro Yesu yazuye mu bapfuye. Hanyuma ngo baca barashavura bati murabona ubu buhombe, ndabira ubuhombe bungana gutya, uyu mugore araduhombeje. Iyi parfum yogurishijwe amafaranga avuyemwo agafasha boro. Ariko Mariya mu kubikora yaravye ico Yesu yakoze mu rugi wabo, yararavye ico Yesu yakoreye Lazaro, yararavye ukuntu yabahanaguye yamarira cyagihe bariko bararira bati musaza wacu yapfuye. Araza
amarira yabo acahereraho. Mariya aravuga ngo mbega no mwitura iki, mbega no muhiki, mbega no kora iki. Aca aragenda mu bintu yari afise asanga iyo parufe niyizimbye. Haleluya. Asanga niyizimbye akuramwo icyari kizimbye yari afise. Mbega wewe mu gutangira Imana utanga ikizimbye canke? Iyo dutangira Imana dutanga ibizimbye dufise, dutanga ivy'agaciro dufise, canke turaba icanyuma, turaba ibisigaye, canke turaba imisigazwa. Imana rero irikunda, irazi ko ari inyacubahiro, yasavye ivya mbere, yasavye ibidacumbagira, yasavye ivyiza, yasavye umushuzo, niwe yasavye kugira ngo nituyihe imisigazwa. Twebwe rero tugaca tuzana ivya nyuma, akaba ari byo duha Imana. Imisigazwa akaba ari yo duha Imana. Mariya yatoye ikintu cy'agaciro yari afise, byababaje n'abari bakoraniye ngaho kubera atanze ikintu cy'agaciro. Bisigura ngo barya mu gutangira Imana, urumva nyene ko byari bibagoye. Mariya atanga ikintu cy'agaciro yari afise. None nawe nanje uriko wiyumvira gutangira Imana iki cy'agaciro mu byo ufise, cyo mukora ku mutima? Dumuhe ivy'agaciro kuko nawe yadukoye amaraso y'igiciro. Tumunezereze mu kumuha ibizimvye dufise. N'impuzu zacu mu kuzitanga dutanga izitazimbye, tugatanga izashaje, izaturenze. Zikidukwiye gwira biroroshe kuzitanga. Nibyo canke sibyo? Hemwe ndabaza, we wamutanga izuvuye kugura? Je nagira mama ni jewe gusa. Erega nisuzumye natsinzwe, turondera utwamwisha. Erega na mwene dati yo turiko turamuha, mumenye ngo tuba turiko turanezereza Kristo. Bisigura ko na mwene data navyo kuraba ngo nivyo nzanye mu nzu y'Imana canke nivyo mpaye mwene data. Eka ico duhaye na mwene data dutegerezwa kumuha icagaciro, kuko Imana tuba turiko turayinezereza. Erega mwene data ni ishusho y'Imana, erega mwene data ni umwana w'Imana. Mbere ngo turutumana duto ubu uri kuraha Imana sha, tumuhe ivy'agaciro. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Mariya kwigishe nanje anyigishe. Uyu mugore w'umunyavyaha yariririye ku birenge vya Yesu, agaheba umushatsi wiwe baha agaciro mu Bisirayeli, akawuhanaguza ibirenge vya Yesu na yavumbi, akongera akamusiga amavuta. Bikwigisha ushima yakoze ikintu g'igiciro. Yesu yaciye avuga ngo naho mwikomesha induru aboro muramana iminsi yose, muzobaha mu bindi. Iki kintu uyu mugore akoze ni inkora mutima. Iki kintu uyu mugore akoze kizokwama cibukwa, aho ubutumwa bwiza hose buzovugirwa kizohora cibukwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu acaravuga ngo akoze ikintu c'agaciro, bizohora bivugwa. N'uyu munsi murumva ko ndamuvuze. Erega atandikwa muri Bibiliya sinari kumuvuga, vyanditswe kugira ngo nyene bize vyame bivugwa, kuko yakoze ikintu c'agaciro. Abuze ico yo kwitura Imana, abuze ico yo Imana bivanye n'ico Yesu yari yabakoreye. Acaragenda ku birenge vyiwe aramusuka kwayo mavuta y'igiciro, atanga ivy'igiciro bari bafise mu nzu, atanga ivy'igiciro yari afise mu nzu. Nawe genda urabe kimwe c'igiciro, abari cyo uzomuzanira Kristo, abari cyo uzomuzanira dimanche. Ivyo ufise vy'igiciro nawe wotanga ivyo usigaranye, nukuri uzoba umukoze ku mutima. Yesu yarakozwe ku mutima na wa mukecuru w'umupfakazi yaza gutanga ngo ivyo yarasigaranye. Yatanze ngo isengi imwe ayitanga mu giseke. Abatunzi ngo baza bakorora nyene kugira n'abantu babibone, bagira uko ibinoti batanze kugira ngo naba, ariko wa munyokuru araza arasoboka arashiramwo. Yesu akabaraba ubwibone mu mitima, yarengana aya maboko ari karatanga, akabona mu mitima, akabona ubwibone batangamwo, bakororera mu giseke, bakororera mu butunzi bari bafise. Naho nyene batanga ibisagutse,
umunyokuru araza azanya ko yarasigaranye kanyuma hamwe avuga ati ndatanze mafu birimenya naho nahira birimenya ibizokurikira mu minsi iza birimenya araza kororeramwo nako yarasigaranye. Yesu acarakoma induru aravuga ngo uyu mukecuru abarushije mwese gutanga kuko atanze ico yarasigaranye, twebwe dutanga kubisagutse. Imana idufashe cyane. Ndarangije ariko nagira ndakubwire ngo hari byinshi twokora kugira ngo tunezereze Kristo. Hari byinshi twokora, hari byinshi twokora, hari byinshi twokora, hemwe hari byinshi twokora. Ejo nariko ndabwira abageni n'abanyumva bose mu bihe cy'ubugeni bwo mwisi ukuntu tugira umwete tukagira ishaka. Mu bihe bya fiançailles usanga vy'ukuri tugira umwete, umuntu aronderera icyo yokorera fiancé kimunezera, agatelefone kera nta gatelefone twandika udukete sha tukadufinyora. Intango rero yari hatari yaya sheri wanditse Kirundi mukundwa nkunda cyane mpoza ku mutima ntazopfa nibagiye n'ibindi byinshi. Twanditse udukete tukabandikira kuko tubakunda, tukabandikira kuko tubakunda nyene, kandi umuntu akagira umwete wo kujya kumuraba naho yaba bakure. Umwete biri mu bintu twoha Kristo akanezerwa. Umwete mu gikorwa c'Imana, umwete wo kuduga imisozi dukikama tumanuka tuduga tuvuga izina ryiwe. Umwete biri mu bintu twoha Kristo akanezerwa. Sinzi umwete wawe uyu munsi, sinzi uko bimeze. Uri gukorera Imana gute? Ni wabihevye? Nuri gukora mu bukonyere? Mbega ko tutanakubona urihe? Uri mu maki? Uri gukorera hehe? Mu nzu? Mu cyumba? Akazi kabaye kenshi. Akazi kabaye kenshi. Hemwe akazi kabaye kenshi. Ko kumugoroba muwa muri ko murakora saa 11 muwa muri ku kazi, naho bakora gushika saa 2 oya benshi saa 11 baba batashe. Abarara amazamu nabo avamidi baba biriwe barapowa, mugabo nitwama tubabona ngaha basi ngo bace birirwa ngaha bamuha umwanya biri mu bintu twoha Kristo akanezerwa. Kandi umwanya niwo yanawuduhaye. Umwanya tuwutange ku bwa Kristo kugira ngo anezerwe. Umwanya Yesu ashimwe. Umwanya wawe utange ku bwa Kristo. Tugira umwete mu gikorwa c'Imana kugira ngo Kristo nawe anezerwe, kuko nitubayeho kugira ngo twinezereze ariko tubayeho kugira ngo tunezereze Kristo yadupfiriye akatuzukira. Haleluya. Ndarangije muve hasi dusenga Imana. Wewe wisuzume, umuntu wese ku ruhande rwiwe yisuzume arabe ko ari karanezereza Kristo. Inyuma yo kuyaga ibijanye na Pasika no mu ndwiza tuzoguma tubiyaga twibukanya igikorwa yakoze kidasanzwe, ariko hari icyo tugomba ko umaze kuvyumva ukabitahura ukavyibutswa neza ukumva uranezerewe ukumva yakoze ikintu gikomeye. Hariho ico nawe utegerezwa gukora kumunezereza. Munezereze mu byo utanga, munezereze mu byo ukora, munezereze mu gutanga umwanya wawe kubwiwe, munezereze mu kumuha umwanya mukayaga. Abasheri turabaha umwanya tukayaga, tukabaha umwanya haba ku telefone haba mu buryo bwo kwicarana, ariko umwanya wo kwicarana na Kristo mu buryo bw'amasengesho tukawubura. Umuntu akamara ukwezi amezi 2 aticaranye na Kristo ngo bayage. Kandi abasheri tubaha umwanya ngo tubereke ngo tubanezereze kugira umunezereze. Tuzobanezereza badute, tuzobanezereza bapfe badusige, ariko Kristo we azohorana natwe ibihe byose. Haleluya. Haleluya. Ivyo byose nivyo wokora kugira unezereze Kristo. Sinzi uko vyari bimeze,
sinzi uko byari bihagaze muri wewe sindabizi, ariko wikubita agashi nanjye nikubita agashi, twongere tunezereze Kristo. Nitwamunezereza, haranditse muri Bibiliya ngo umunezero w'Imana, umunezero w'Uhoraho birahinduka bikaba inkomezi, birahinduka bikaba inkomezi z'abandi zacu. Umunezero w'Uhoraho nizo nkomezi zacu. Ikizokubwira ko wanejereje Imana, izogaruka iguhe inkomezi, izogaruka igusige amavuta, izogaruka iguhe ubwenge. Umunezero w'Uhoraho nizo nkomezi zacu. Nitwamunezereza nuko azoduha inkomezi, tubandanye urugendo neza, tubandanye urugendo tuguwe neza. Ndagomba gusengana n'umuntu yumva yaramaze imisi atanezereza Kristo. Uwo bayitahuye agomba kugira ingendo shasha. Iyi Pasika avuga ngo ndagomba kutangura bishasha. Yaramaze imisi atanezereza Kristo muri ubu buryo bwose butandukanye nababwiye. Ari mu buryo bwo kumutangira, ari mu buryo bwo kumuha umwanya, ari mu buryo bwo kunebwa, ari mu uburyo butandukanye. Tera intambuko dusengana Imana, tera intambuko dusenga Imana. Yesu aragomba kugukomerera inkomezi wanyazwe kumbure, ariko birasaba ko witahura. Imana iragomba kugukomorera umwete wanyazwe wo kuba mu nzu y'Imana, ariko birasaba ko witahura. Aragomba kugukomorera amasengesho, ariko birasaba ko witahura. Aragomba kugukomorera umunezero wo kuba mu nzu y'Imana, ariko birasaba ko witahura. Aragomba kugukomorera kuzinduka mu gatondo, ariko aragomba ko witahura. Witahure. Ariteguye, yaradusezeraniye ngo muri iyi Pasika agiye kudukomorera ibyo twanyazwe, agiye kudukomorera, agiye kudukomorera. Haleluya, haleluya, haleluya. Ariko azokomorera bitahuye bakavuga ngo ndadugije ibiganza. Niyi ntambuko nyene ndagusaba ngo uteruza ngaho imbere, umwereke ngo nditahuye, ngo nditahuye, naragize intege nke, sinakweretse, sinagusubije, sinakwituye urukundo wankunze. Ariteguye vy'ukuri. Twishimira